Pedri Gonzalez ndetse n'uwitwa Vitinha ariko kandi bije mu mwanya mwiza yarayakoranye ikiganiro nimbonesha kure Canal Plus bamubaza ati kubgawe umukinyi mwiza wagati mu kibuga muri kino gihe ninde arabwira ati nibinansaba no kwiyumvira cyaye kudidanya Pedri Gonzalez Lopez he is the best ati abantu mushobora kuba mudatahura uburyo Pedri Gonzalez akomeye cyangwa ubukomezi bwiwe tariki yukinye na ekipi itunze Pedri Gonzalez ni umenya Pedri Gonzalez uwari ati bamufise bo vyumva ati wowe uri muri Paris Saint-Germain mugakina na Barcelona ifise Pedri Gonzalez uzi ko muri ko murahuri hagati mu kibuga ni ucumenya Pedri Gonzalez uwari uno munsi wo kwiyumvira urugero Pedri Gonzalez yo bagezeko ko benshi bakunda kuvuga ati umukinyi n'ibikombe umukinyi n'ibihembo n'ibindi bigiye bitandukanye umukinyi atsa finale Ligue des Champions akina atsa yaratwara iyo La Liga ifise mugabo atsa ifise yitwa ko ari we yatoye nk'umukinyi mwiza wa Barcelona ariko ubwo bwiza bukabonwa n'abafana biwe ubwo Pedri Gonzalez dutangura tumushyira muri gwa rugero rw'abakinyi adakeneye kurinda gutwara ibikombe byinshi kugira ngo yitwe mwiza ahubwo bisaba gusa kuraba ivyo akina kugira ngo mwite igihangange hari ikintu kimwe no munsi iyo bavuga umukinyi mwiza harinze hazamwe ivy'ibihembo yatwaye canke ibikombe yatwaye ari kumwe na equipe nibaza ko ari yindi facteur baba bagomvye kuraba mugabo umukinyi mwiza uno munsi bavuze Bruno Fernandes akarorero dufate Fernandes mwamubonanye iki kwa Manchester United nta kintu na kimwe citwa igikombe kuko uno munsi nimba Manchester ifise FA Cup cyangwa Carabao Cup bari kumwe na Fernandes ndayifata nta gikombe igira se Manchester niyo gutwara za Carabao na niho haho ndayifata ko nta gikombe ifise batwara Europa League bari kumwe na Jose Mourinho Fernandes ntiyari bwahaza ibaze ko batwaye Europa League bari kubona Pogba w'imiliyoni 115 nivyo bari bamuguriye ugacubana uno munsi hari equipe yitwa FC Barcelona umwana yitwa Pedri Gonzalez nta gikombe na kimwe chahatari bafise bari kumwe bafise iyo La Liga bafise izo Copa del Rey mugabo Barcelona niyo gutwara La Liga gusa niyo gutwara izi bikombe vya Copa del Rey na za La Liga mugabo ubwiza bwa Pedri bushingiye kuki iyo tuvuze abakinyi beza ko batwaye ibikombe hari abeza batabitwaye hari n'ababi batwaye ibikombe kandi uburo marka yuko araja mu kibuga mugabo umusaruro wiwunganiki rero Pedri gituma John emeranye n'amajambo y'umugabo witwa Vitinha Pedri iyo muri ko murahurira mu kibuga niho wumva yuko uhuye n'umukinyi gusumba kumurorera ibi byagarutswe ko cyane n'abagiye batandukanye abantu nka Toni Kroos abantu nka Luka Modric no mu minsi yazo umugabo witwa Carlos rutaravuga ngo muri Brazil yanje equipe nationale ivyakagomba kuba vyiza do plus mfise mu mukinya kiri umupira nka Pedri Gonzalez numwe mu bagabo bafise karite yo organiza numwe mu bagabo bafise karite yo guhangayikisha umu adversaire baba bahanganiye novuga ngo mu rukino bahanganye atitaye ku nguvu ahubwo intelligence ukwitanga nubwo bwenge nyene no garuka ko cyane afise mu kibuga biri mu bintu bikwereka ngo ubwiza bwa Pedri afise burakeneye ubwiza bwa equipe kugira ngo ivyo abantu bibaza nk'ibikombe biyo bitwara ariko niyo yoburi gikombe atwara citwa UEFA Champions League Pedri Gonzalez no mukinyi haba muri Barcelona babura bagasufra haba muri equipe nationale fuli ya hoya babura bagasafaringa yagiriwe icizere hakirikana ngo abazwa Luis Enrique muri Euro ya 18 ans Pedri Gonzalez radugijwe muri equipe yitwa FC Barcelona si umwana wa ramasi aya si 2020 yatswe no imbere yahatswe no gutuba ku buhanzi imbere akoreshwa muri Barcelona muri equipe nationale c'est en 2020 ya kubera ko 20 yari Euro yari gukinwa 2020 yegezwe imbere bivaye n'ibibazo vya Covid ibera mu gihugu cy'ubwongereza itwagwa n'abataliyana batsinze abongereza kuri yatanguye iriya saison abataliyana baca batwara Euro umwaka amezi 12 Pedri yakinye inkino 78 yarakinyera Ligue irahera akina Europe na Euro irahera ava muri Euro ajana na equipe nationale muri Jeux Olympiques na irahera mugabo mwaka wagarutse
imvune imyaka mike condition physique ni iki agira ivyo bibazo vy'imvune mugabo no muzuravye a 18 ans utari umwana wa Ramasi ya Barcelona kakugirira icizere cyo kuduga mu bakuze ukaduga utaje kurunguruka ahubwo uje gufata umwanya nibaza yuko uno munsi umuntu wese araba umupira w'amaguru niyo uba wemera bitandukanye Pedri Gonzalez ni muri ya sura ya Iniesta niwe mukinyi yasohoka naho aba bariko bakina Clasico Santiago Bernabeu n'abafana ba Madrid bagahaguruka bagakoma amashi bivanye n'uburyohe muri mu bintu akina rero no munsi uravye ibintu Pedri Gonzalez akina ni umushinge w'umupira Barcelona itera ni umushinge w'insinzi kenshi Barcelona ironka bivanye n'ingene yorganiza bivanye n'ingene ya assista bivanye n'ingene zikugarda baro ivyo rero ndabigezeko nisanga jewe ntaho ndi mu mediateur hagati mu kibuga ku nimero 8 ngomba kubona yuko afise uburemere nk'ubwa Pedri Gonzalez Pedri Gonzalez twabonye abamenyereza batari bake mu gihugu cya Espagne bakora press conference bakavuga ati biragusaba kwiyumvira uburyo uri buhagarike witwa Pedri Gonzalez mu kibuga kugira ngo ushobore kuba woronka intsinzi imbere y'ekipe yitwa FC Barcelona ariko kandi vyanaje kugaragara muri match ya imbere ya Atletico Madrid itandukanye n'inkino twaba twarabonye Barcelona ikiri idafise Pedri kandi tukaba tuzi ko Barcelona no musari equipe yubake kuri identité idashoboye kugumana umupira ku buryo umwadversaire wiruka ko mwanya muremure biba bigoye kwitega victoire kuri Barcelona yico gihe kuri identité no musi yubake muri Pedri nkuko umugabo witwa Vitinha bivuze hari uwogira amakenga yo kwemeza ko uyu ari we mukinyi mwiza Barcelona ifise yoburika igasafaringa gusumba uko yabibuze undi wari wese hari uburoro bwinshi bw'inkino no munsi Barcelona imaze gukina hagati mu kibuga ubona ko bafise Frenkie de Jong ubona ko bafise abasore nka Marc Casado ubona ko bafise presque mire aba Daniel mo bahari ba Lopez bahari ba Marc Bernard shaguza bakareponda mugabo kabona ngo hari uburyo equipe muri identité yayo uko kuntu Pedri ari wa mukinyi wo hagati mu kibuga ajongana na ritme mvango y'urukino mvango bivaye no adversaire no munsi baba ari kumwe ugeje kuraba hariho karite ya Pedri cyane no vuga afise abandi bakinyi hagati bo hagati kwa Barcelona badafise Pedri burya sino kwa Barcelona gusa presque mu yandi ma equipe yose sivyo ni ntabwo ari gupfa kwa kumupira Pedri mu kuguru kwiwe sivyo nuva ko ajongana na tempo ya ritme ya match bivanye n'ivyo equipe ikeneye ndetse vene y'uma adversaire ariko arakina agatuma equipe ngenzi yari vango equipe yiwe ishogira kuyo ritme igituma uno munsi dufatiye kuri Barcelona guhomba Pedri ubuhombye presque ubushobozi bw'ibice 40% bw'ivyi dushobora gukira mu rukino ni gihe Barcelona tubona iri kirasufra idafise Pedri sinzi ko mwabonye turabonye n'igitsindo naho ya Mario gitsinda canke Rafinha utari capable ko ufise wa muntu atuma adversaire hangayika nubundi uragitakaza ndavuga ko Pedri ni wa mukinyi atuma mu adversaire asohoka akaza kurondera umupira kandi hari amahirwe menshi naho baje kurondera ko atawuronka kumwe ko mukorera bigatuma swat ari bera abakinyi babasatirizi bakaronka umwanya wo gukora ayo ma espace hagati mu kibuga ugasanga izo attaque ayo Madrid yaba Lamine Yamal kora kundi uzorabe equipe ya Barcelona itagira Pedri abasati cyane Rafinha Lamine Yamal kenshi bibanda gukora hagati mu kibuga kuri imipira bakayidugana bafise Pedri wewe atuma mu adversaire agira iyo sortie akaza kurondera umupira kandi yoreza nakazi abakinya basatiriza biyo ariko ndabwiye ikintu gihari match iheruka ya mbere wakina na Atletico matchari hari absence ya Pedri na Rafinha sivyo cyane ino match roturo twababonye bose bagaruka mu bitsindo bitatu Barcelona yatsinze twabonye ico Barcelona yabuze cha Pedri gusuma ico Barcelona yabuze cha Rafinha
bivanye n'urugero Rafinha no munsi ariko Yeah. no mukinyi yagize umwaka utari mwiza w'imvune gushikira munsi meme naho ubona ngo niyo Barcelona ibimufise mu kibuga ni wa mukinyi mwiza ngo umwanya n'umwadusha kumiteka ikintu mugabo za performance ziwe zo kuvuga ngo Rafinha mwiza warafinya nyaruka warafinya tera pressing warafinya afashe umupira ofazi matanta vyose siwe Rafinha no munsi dufise mugabo genda urabe igaruka rya Pedri hagati mu kibuga nivyo Marc Bernal ariko atwereka progression nziza ariko bamwiza mugabo genda urabe buryo Pedri anamugize mwiza cyane kuri nuze kuri Atletico Madrid ku buryo abantu bumva ko Barcelona yo tuzi dafise Frenkie de Jong ari mu mvune Marc Bernal hari bisobanura ngo uwo mukinyi absence yiwe iba ikava ngo ikaboneka uwo mukinyi presence yiwe iba ikanaboneka direct equipe souffrir mufise imva itamufise mugabo kabona ngo hariho ico no kwita soulagement mu gihita mufise nako mu gihe mufise uwo no mukinyi mwiza wa equipe nyuma y'amajambo ya Vitinha wa Majati wotubwira batatu beza hagati mu kibuga kugeza muri kano kanya ati umbwiye nkompoze mediana 3 vyongora atariko mediana 4 jewe na Pedri twokirana twongeramo umugabo yitwa Joao Neves na Bruno Miguel Fernandes twakira turi banati kandi vyo wabiryoshe nimagina bwa mbere gituma inyuma ya Pedri Gonzalez yadmira n'ubundi Joao Neves wakina muri Paris Saint-Germain ariko na Bruno Fernandes umunyaportugal w'abakina Manchester United nawe nyene no musi bigaragara ko ashobora kuba ari muri situation yo gutsanga byinshi gusumba ivyo equipe yagiramuha ariko urugero rwe twagiye turarubona a mediana 4 avec Vitinha, Pedri, Gonzalez, Lopez, Joao Neves na Bruno Miguel Fernandes yofisi ishusho imeze gute hari ikintu kimwe uno munsi umupira w'amaguru wagiye urahinduka ku munsi bitagisaba kwitwa umukinnyi ari Costo nka Casemiro kugira witwa umukinnyi mwiza wo hagati mu kibuga bitagisaba kuba ufise amakorosi nka ya Andres Iniesta kugira witwa umukinnyi mwiza mu kibuga ahubwo bigusaba kuba efficace tout simplement bivanye n'ivyo mumenyereza gushakamo abantu baraba abasore ba Paris Saint-Germain hari complementarité iteye ubwoba hagati ya Vitinha n'umwana yitwa Joao Neves nivyo Vitinha kuriye Neves ariko ntamukuriye cyane kuko ni imyaka iri hafi na hafi umwe 22 undi 24 cyangwa 25 bari generation imwe waraba ugasanga ubu bwiza bwa Vitinha abantu bose badmira ama equipe yumva yo mwipfuza ni iki hari ico Neves yakoze kugira Vitinha mwiza kuno ariko na Vitinha hari ico yakoze nka Neves kugira ngo Neves umukinyi mwiza nkuko ameze no munsi uciye uraba jewe nangura kuyiga hagati ya Vitinha na Neves uburyo Vitinha yiyumviriye Neves vyihuse nuko azi ko premièrement hari complementarité canke hari cohesion nziza hagati y'abari babiri umwe yumva uwundi cyane gusumba uko buteretsemo nka Moises Caicedo dufata karoro canke ba Enzo Fernandez ugacugaruka ukiyumvira ngo iyo mediana 4 boba bahagaze gute n'ubundi aba bahungu bakinye muri mediana 4 boba bahagaze nkuko bahagarara muri equipe yitwa Paris Saint-Germain akenshi twisanga umugabo yitwa Neves ariwe yitwa umukasere gusumba Vitinha mugabo ni wa mukasere muri equipe ikina ku ruhande rwanje rero bivanye n'ivyo bumenyereza yifuza numva yuko ino mediana y'umugabo yitwa Vitor Machado Ferreira canke Vitinha yacaguye nanje nemeranya nayo kuko muri atari equipe safaringa ari equipe kiri umupira biroroshe yuko Vitinha gardio baro agafashanya kuyisopa mu adversaire n'umwana yitwa Neves sinibaza ko imyemerere y'abantu iratandukanye Josuline nshobora kuba nemera Fernandez wowe ushobora kuba wemera Firmino Lopez nshobora kuba nemera Firmino Lopez wowe ushobora kuba wemera Jude Bellingham canke Arda Güler ushobora kuba wemera Elliot Anderson n'abandi bagiye batandukanye mugabo bavuze poste par poste canke bavuze mediane remediateur tutagiye mu vyo gusibira ngo poste ngo 6 ngo 8 ngo 10
nibaza ko kwisi umuntu wese yotangura gucagura Fernandez imbere yuko yumvira ku bandi. Hano rero nisanga abamediatere babiri beza kwisi muri kano kanya ni Vitinha na Pedri. Wiyumviriye mediana 4 nabone ko Vitinha ariko arabigaruka kutangura kwiyumvira ngo mbega Vitinha na Pedri ko ndabafise ni bande bantu bazobana ubu bwiza bwabo bakabumentena canke bakana progressa gusumba hano. Vitinha yamaze gucagura uwiwe ariko nubwo wabufata kwa Paris Saint-Germain udafise Vitinha ujye mwanya Vitinha kinamo kinisha Neves na Pedri baguma bateye umupira ugaca wongeramo mu mediatere mwiza kwisi jewe nemera nka nimero 10 yitwa Bruno Fernandes. Ino niyo mediana 4 urinzo vuga ngo kina muri mediana 4 nkuko no babimaje akavuga ati aba mediatere batatu mba numva bongora gucagura urinzo kina mediana 4 ino nibaze ko nanje ariyo mediane notondeka bivanye n'ibyifuzo mu kina kandi equipe burya yose buryo hagati mu kibuga banahagarara kuko ogereje uko wisanze ufise equipe irimo Bruno ufise Vitinha na Pedri na João Neves nkumva nk'umumilier defensif. Erega wanashaka jewe nkino mediane ndayitunze kuno milieu defensif wanje yoba Vitinha oya yoba Vitinha double pivot no kinisha umugabo yitwa Pedri n'umugabo yitwa Neves kubera Vitinha mu bijanye no guserva. Erega wamaze kuba bane ni mediane ya Losange a Losange jewe ku bwanje yoba Vitinha iburyo bwe João Neves ibubamfu Pedri Bruno Fernandes akabura kinini nyuma y'abasatirizi ko birumvikana bagomba kuba babiri agomba kuja mu mediateur bagomba ku afise sens dobi gusumba abandi kandi Bruno Fernandes arayirusha buri wese muri abo agomba kuja mu mediateur afise sens dobi ndavyumva mugabo wa mu mediateur rimwe na rimwe tutamukontra ku bitsinda ahubwo twiyumvira ngo les passes décisives zimuva mo zingana gute nivyo nubundi tugiye kukicana n'ama passes décisives Fernandes aguma imbere ariko à moins que Fernandes viance menye ngo ndafise Vitinha ashobora kumusegonda directement ogereje nivyo ogereje kura buryo muri construction doje Pedri afise je ndibaza ko Vitinha na João Neves kugira ngo twumve nimba twamukoresha muri system ya double cassé. Erega kenshi no korwa kino zorabe Vitinha araribera João Neves kenshi ugasanga Neves afise kata ukasa mugabo kenshi ari gusanga roreka kinini imbere ya Vitinha. Yes. Erega kenshi ari nigi usanga Fabian ari wareka kinini inyuma yabo kwa Paris ntibagira ibintu bakina muri Ugereje kuraba sans dobi Vitinha arayirusha Neves. Vyose bishoboka mu mupira w'amaguru kinini Neves asumba Vitinha no kurekipera. Sivyo. Bisobanura ngo ino yoba ari yo miriye nova ngo yujuje vyose. Mugabe kaje bivana nabo bari kuminyuma akora ikaravana regana na system ariko bakinamo kuko no munsi nabakinyi bose ino equipe yo gusaka umupira kandi yo asha yo nawo yuhererekanya yo turetse no turetse bana office wewe office bo gusopa hu iyi mediano yifise naho ufise defense nk'igihe Barcelona wotera bar sivyo yes nuko rero ni Vitinha Machado Ferreira ku munsi w'ejo karayagara Canal Plus avuga ati Pedri niwe mbona nka mwiza ariko kandi abo twokinana muri mediana 4 ndabona Pedri Gonzalez João Neves ndetse n'uwitwa Bruno Miguel Fernandes abenshi afise uko bayibona ariko we yanabivuze ku mburo munsi turavye inyubako za Barcelona umupira bakina na Paris Saint-Germain bisa nkuko biri proche uzurabe mediane ya Portugal yo bari kumwe na Bruno Fernandes biba ari miriro yaka ariko ari gihe usanga João Neves bace bakarunka kuri kabiri yose nuko imeze ni inama ya sport